gusoza twakira umutumire wacu no ko yamaze gushika mu bwami bw'isamiriza bafa Keri ndagusaba unyakira umutumire. Turabakiriye mu kiganiro akaranga ko Burundi cyo kuri uyu munsi wa kane kaze muri Sansi. Murakoze cyane kutwakira ngaha muri kiganiro cyane. Kumbure ko twumviriza kuri 91 n'ibice 4 abakora twumviriza biciye kuri wezi 3 akaburongire bafa makaburungu ko twoba turiko tuyagana abandi bajejwe iki mu mugwi ndankaranga intatana. Jewe nitwandiho ku bwayo Aster nkaba ndi muri club intatana nkaba ari je sanzwe ndayirongoye imbere y'amategeko. Kumbure mu nkundira tugiye nko mu gihe gisahira mbere yuko twinjira mu gikorwa nyizina cabazanya Afrika ni nejya mbere tutewe iteka kubakira mu kigana karanga ku Burundi tugirwa ko mbega abantu bumvise intatana bumve zatanguye ryari zatangujwe nabande kubwiya intumbero. Club intatana yatanguye mu neza mu 2009 itangujwe n'abantu bari basanzwe bari muri club culturelle abagumyabanga baca bahitamo gukora indi club kugira ngo bashobore gushika ku zindi ntumbero kumbure batabona muri iyo club bari basanzwe barimo. Club intatana rero ifite intumbero nkuko ikivugo kivuga avuga ngo éducation de la jeunesse à base de la culture burundaise. No kuvuga ico ni ikivugo tufise intumbero yuko abana b'u Burundi bakura bazi iby'igihugu cy'u Burundi akaranga ibyaranze igihugu cy'u Burundi. Ariko nitugarukira ngaho turavuga ko akaranga k'u Burundi gategerezwa gufasha mu bijanye n'uburyo mu bijanye n'ubutunzi abagakora ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ico ca kabiri kiracagoranye mu Burundi kuko turakora mugabo hariho izindi nguvu tutaronka tutahawe n'abari novuga abajeje ibintu vya politique culturelle. Muraheza tufatiye kuri ico ca kabiri aburyo canke amikoro sikirenga kubakora ibikorwa mva bwenge novuga nti vyakaranga kubwanyu umuntu hahaze agahaze nakahe ho kugwiki. Je ndakunda kwisunga ijambo ry'Imana cyane. Muribuka igisomwa bavuga abantu bahawe amatarena. Urakibona? Hari habahawe amatarena 5 ubundi ahabwa 4 n'undi arahabwa 1. Uwazitanu yarageragurisha arunguka n'uwazine arunguka. Umwe yahabwa 1 aragenda arayinyegeza ahantu. Shebuja agarutse uwazitanu amubwira ati wamahe 5 naragurishije narungutse ngizi 10. Uwazine nawe nyene yarungutse amuha 8. Umwe wa yaronka 1 amubwira ati ndazi ko uhambara ukara ushaka kuyimbura ivyo tarimye itarenta yawe amaye ngiye. Uyo acambwira ati uri umusuku mubi aramwirukana. Ayo matarenta bavuga ntituze turabona umengo ni ibintu vyanditse muri Bible. Amatarenta bavuga ni ibintu ingabire Imana yahaye ibihugu canke wewe hama mbega iyo ngabire Imana yaguhaye uri kwikoresha iki. Dufatiye rero ku Burundi mbega ingabire Imana yaduhaye turazizi ni nyinshi cyane. Ingoma z'u Burundi je ndavuga ko zishobora kwinjiza amafaranga aruta ayo ikawa yinjiza mu Burundi ni cayi. None izo ngoma iyo talent Imana yaduhaye tuko tuyikoze iki? Nitumeze nka wa musuku mubi yafata talent Imana yamuhaye kanyegeza. Umunsi Imana niyaza izotubaza ati italent nabahaye mayikoje jijiki. Twavuga ati ingoma zawe twarase ko zija hano na hamwe. Ingoma waduhaye twarazibungabunze tora. Ubwo Imana izoce tubwira guti izotubwira nka bya bindi yabwira umusuku. Igihugu cy'u Burundi rero dufise itarena aho mvuze ingoma gusa ariko dufise itarena nyinshi mugabo novuga ko atana kimwe two turazikoresha kuko ntana ngo twicaye kugahiye tuzokicara ko gushika cyane. Hariko ariho akantu nayemeje gusoma ubunyere kuri WhatsApp aho umukuru wa sense avuga ko atamunyamahanga ashobora arekuriwe gufata isanamu mu Burundi. Mbega ico gisata ca tourisme kizotera imbere gute? Hari umuturiste agenda ahantu adashobora gufata ifoto ntazoza. Nico gituma rero ibintu byo mu Burundi turacabinyegeje. Ayo masanamu y'u Burundi tutashaka ko bafata kugira ngo tuyagurishe kugira ngo tuzanire amafaranga ntitumeze nka wa musuku mubi.
mu matwi mwumva ni Aster umwe mu ndongozi novuga ko ari umwebwe murongoye umugwi ndankaranga intatana twinjira kuri mwebwe mbere yuko twinjira ku kikorwa Afrika mwe namubwanyu intatana mwavuze ko zatanguye 2009 mwatanguranye nazo canke mwabifatiye igikorwa hagati mbega mwaramukijwe uburongozi ryari jewe ubwanje natanguranye nazo kuko nari sanzwe na jewe ndi muri club Bagumyabanga ntangurana n'intatana intatana zirabaho amabanga nagenda ronka mu natana kuva mu 2012 nari umutrésorier gushika nko mu 2019 aho naciye ntogwa nanje ntwarishira hamwe ucitogwa twarishira hamwe twinjira neza mu gikorwa Afrika kuki Afrika kuki mukizanye muri kino gihe turiko tuva mu gihe cimenshi twinjira mu gihe cici nyezina mwashatse gushika kuki mbega indirimbo Afrika ubgaye ubutumwa mwashatse gutanga n'ubgaye urakoze nkuko tumaze imisi tubivuga muri club intatana tuko turarengera imbibe z'u Burundi kuko mu ntatana turatamba intambo novuga nka zose zo mu gihugu cy'u Burundi warakwiye intara kama zose turakurayo intambo twaragiye mu Buyogoma turaja mu Bututsi mu Buyenzi mu Kirimiro n'ahandi hose turakurayo intambo zose turazegeraniriza mu natana ivyo twarabikoze araciye kirekire twumva umengo ntitunyuzuwe duca rero tuvuga tuti kuki ikimvirano cavuye urabona yuko Burundi bwagiye muri East Africa politique mabwaragiye muri East Africa turavuga ati none kugira ngo Burundi bujemo no muri culture intatana turavuga ati tugira dukore turobe ingene twotamba intambo zose zo muri East Africa niho twaciye dutegura igiteramo twise all in one aho dufata intambo zose zo muri East Africa ikinyarwanda ikiganda igitanzania Kenya na Sudan tukabikoraniriza mu ntatana tukabitamba twege nyene tutarondeye abantu bavuye muri ivyo bihugu mu ntumbero ko dufasha u Burundi mu kwinjira muri East Africa kuri kote ya culture iyo Afrika rero nayo nyene iri muri ugo rukurikirane ubuho urumva tugira turengere na East Africa tuje muri Afrika yose ariko ugo ruririmbo rufise imvo rufise igituma murabona yuko ubu Afrika isa hari ibihugu byinshi biriko biragira ico twokwita ama revolte muri Burkina Faso ubona ko abakuru b'ibihugu baho bashaka ko Afrika yigenga ikikura ko abantu b'abakoloni cyangwa abantu bashaka kubaguma babagenderako iyo ndirimbo rero ni muri iyo ntumbero twayikoze kugira ngo dushigikire abo bantu bashaka ko Afrika yigenga murabona ko tuvugamo n'intwari za Afrika tuvuga kwa Gasori Burundi Mandela muri Afrika du Sud Kwame Nkrumah n'abandi dutanga uburorero bw'intwari dutegeza kugenderako duhamagarira urwaruka rwo muri Afrika gukurikira abo bantu bariko baradufasha kwikura ko abo bakoloni mbere tuvuga duti rwaruka rw'u Burundi jimbere mu gutanga karorero mbega crebe culturelle intatana ibikorwa byo bisanzwe bikorerwayo ni ibihe mbega mu mufise umuvuzi ngoma hari intambitsi turetse izimwa mwagiye muratamba muvuga ko mwakuye intambo izihe ibikorwa ibihe bijanye na karanga mu mugwi ndangakaranga uko utunganije dufisemo imigwi 3 hariho umugwi twavuga w'abakobwa n'abadamu batamba intambo z'ikirundi zo mu gihugu cyose baratamba umutsibo baratamba amayaya baratamba ugwedengwe baratamba ubusambiri baratamba akabaho n'umugwi w'abahungu utamba ingoma umuyebe intore n'izindi z'abahungu kuko intambo zo mu Burundi ziragabuye hari izitamba abahungu hariho n'izitamba abakobwa hakabaho rero n'undi mugwi twokwita groupe musicale ariwo utegura izo ndirimbo zose mubona
ukabafasha kuvyina bariko baratamba yego ibikorwa rero dufise intambo dutamba ni intambo zose si zose hariho izo tutararonka mu gihugu cyo kuko uburundi nimwe nako ndabwiza amatarena dufise intambo zirenga 30 ibaza igihugu cyo Burundi kingana gutya mugabo cyaga gifise intambo zirenga 30 kandi intambo idasa n'iyindi buri ntara imwe ifise intambo yiharijeko Yapani mayonyene hari usanga ariyo zitatu zibiri canke zirenga dufise nko mu natandatu ratamba intambo zirenga 18 mugabo nituzitamba izo mu Burundi zose ntiturazironka zose hano mu gikorwa Afrika mwashize ahagaragara mu ntambo mu Burundi zitambwa mwagerageje gushiramo izingana gute ku buryo abariko baratwumviriza tunabahamagarira kunyaragaza ku rubuga rwa YouTube bandiki Afrika by club culture inatana baraheza baryohera ijisho kumbure nabo ni club inatana muradutunga Africa by club inatana niza intambo mwatamvye ngaha aho iyo ndirimbo ubwa mbere iri mu mudiho two kwita ubudemera ubudemera ni komoka mu ntara ya ubudemera bukomoka mu ntara yo mu Kumoso Kumoso hari za Ruyigi Cankuzo kandi hariyo n'izindi ntara hariya z'umutsibo n'izindi iyo ntambo iyo style rero iri mu budemera no kuvuga intambo twatamvye mu Kirundi n'ubudemera kuko muri style y'ubudemera nushobora gutamba amayaya utamba amayaya mu gihe hariko haravuzwa amayaya utamba umutsibo mu gihe hariko haravuzwa umutsibo utamba intore mu gihe hariko haravuzwa intore nusha intambo yose irafise ingene ivuzwa n'ingene uwo aho rero abo mubona ko ratamba ikirundi baba ko ratamba ubudemera ariko duca dushiramo ingoma murazibona turashiramo nizo ntambo zose rero zo muri Afrika murabonyemo abamasai ngaho murabonyemo intambo y'ikinyarwanda ikizuru n'izindi zo muri Egypte umwigemeri yambaye nka farao twaragerageje gushiramo intambo nyinshi zishoboka zo mu bihugu vya Afrika kumbure mwavuze yuko ku rwego rw'igihugu cacu ciza c'u Burundi mwaragiye mu ntara zose mu ntara kama zose murazana intambo zaho ico gikorwa mwagikoze mu myaka ya ryari caraboroheye kugira ngo muzegeranye ikindi ca kabiri caraboroheye kugira ngo muje kwigisha muri wa mugwi usanzwe utamba izo ntambo zose hama no kugira ngo wa mugwi ugira kabiri w'abavyinnyi musicali ushobore guhinyanyura indirimbo zijanye n'izo ntambo navyo nyene vyaraheze bikaborohera bavuga ngo ibanga ribangirwa ingata kandi gakagumye bagumako ukuntu twabigenjeje ndetse n'ubu tukibigenza uko turavuga duti ubu dushaka turabe intambo yitwa umunyuko twayikura he tugenda mu Ruyigi turondera abantu nka babiri bo muri club yahariya mu Ruyigi tukabazana ngaha tukabarihira byose tukabahemba hama bakamara nka 2 semaines bariko baratwigishiriza abantu biwacu bagaca rero bagenda natwe tukaja tusigara turabinonosora indirimbo zo kuzikompoza ntitwirirwa turaja hariya tuvuga duti umunyuko ugenda gute tukakoma amashi genda gutya hama tukaja tuyumvira indirimbo kuko dusanzwe dufise muri club wacu abantu beshi bazi ikirundi muramaze kumva muri club ntatana twandika amajambo novuga ko asanagoye agoye no gutahura cyane gose rero nako kanovera tugakura hariya nyene abo bantu baje baradusigira n'amajambo uko mu kwigisha nabo barabafise urubyino bako arabigishiriza ko tugaheza tugakura ko natwe ivyo dushora kwifashisha mu kwandika ururirimbo ego iyi ndirimbo yanyu yavuba ndetse turabona ko irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye irimo amasanamu menshi tubona ko mwagiye mu ntara zigiye zitandukanye kandi irimo n'abantu benshi imyambaro myinshi itandukanye mbega mwayiteguye umwanya ungana gute ko mbona isa nkaho yabatwaye uburyo bwinshi cyane hari sponsor mwaba mufise ku ruhande canke mwaba mwararemye ikindi kintu namwe kibafasha gusohora izo ndirimbo byo bimeze gute nkuko bivuze iyo ndirimbo by'ukuri yadutwaye umwanya muremure idutwara n'amafaranga menshi kuva ubwa mbere tuja gufata amajwi muri studio byaradutwaye nk'ukwezi kose twuma tugendayo
kuko twara umurumva ko ikozwe mu bintu ukuntu igitangura je ku ruhande banje gitangura umengo ni gospel utavyumvise neza twayikoze twashatse kuyikora nyene ku mudiho tutavuga ngo n'ubu Burundi directement ariko dushaka kwerekeza kuri Afrika yose hama ubu twaragiye mu ntara aho twari mu Gatumba bironeka kuri Rusizi kuri Rusizi hari andi masanamu mubona shite hari ya Karera mu Rutana byaradutwaye uburyo bwishi rero mugabo kumena avuga ati bangarira hebegwa nta bufasha na bumwe twarose atari ubwo umufasha umuntu umwe wenyene nawe yavuze ati iki gikorwa jeno nzogishigikira acaradufasha uburyo bwo kwiyunguruza tugiye hiyo mu Rutana nibyo rero hari n'abantu benshi bavuga ati indirimbo nka ministeri ya tourisme yarikuye ministeri jejo mu by'ijejo harimo tourisme yarikuye kuyifashisha ndetse n'abayikoze nabo ikagira ikibahaye mugabo nyene mu Burundi ibintu bya tourisme na culture biracari ibintu umuntu yiyumvira ari uko ibindi bya ngirango bya sinzi kumbure nitwabana dutera kama ijwi rizo bari bashikire bagira ico bakoze tubandanya twinjira muri kino gikorwa urabona yuko mugwi kumbure je hari kibazo c'amatsiko cameza nkagira nkiri hahandi nyene mwavuze yuko mwagiye mu ntara zitandukanye murazana ababigisha tuje rero ku rwego rwa Afrika mwarazanye intambo yo mu Rwanda mbega mwaragiye mu Rwanda muzana ababigisha mwarazanye imyambaro ya Farao twabona ijya mwige mwambitse abambika abantu hano babinonosoye nshaka kumenya imba tari banga ho nyine uburyo mwakoresheje kugira ngo mutoratore dukorwa tugiye dutandukanye ama bashobore no kubitamba ukuntu tubigenza rero duhereye ku nyambaro turafise umustiliste mu Ntatana ngira muramubona ujya mu mama kumbure mwavuga izina giyo yitwa Madame Christine abeshi bamwita Mama Africa uriya mubona ari inyuma uyo rero n'umuntu akomeye cyane mu bintu byo kwambika ico gikorwa cyo kwambika niwe twaciye tugiha nawe acarabira acatangura kuraba ama video biga muri Egypte batamba bambaye gute biga muri Afrique du Sud batamba bambaye gute agaheza akavyigako hama ivy'intambo nazo ntituvuga ngo turahamagaye ngabo mu Rwanda urumva ko vyari kutogora ariko navyo nyene turarabira kuri YouTube tukigana mugabo mu nyuma tukarondera umuntu dufata ari mu Rwanda hoho ntibitugora hariho n'abanyarwanda benshi ngaha tukababaza tukabereka ibyo twiko turategura mubona iyi ntambo two turatamba ni Kinyarwanda akatubwira ati hari akantu kabuzemo ni mugakosore tukagakosora akatubwira ati ubu ni sawa twaratambye n'intambo yo muri Senegal ngaho bayita gute bose no kubwira ingene yitwa twariganye mugabo naho nyene tuja tuvugana n'umuntu ari muri Senegal tukamwereka hari abarundi benshi bagiye guceza hariho n'abarundi hariho n'abantu muri Senegal hoho hariho n'aba generaliza amahirwe yo kwiga ivyigwa bya droit d'auteur na administration culturelle navyigishwa nabo bo muri Senegal abo rero narabandikira nkababereka repetition twagize y'intambo yiwabo ababaza ati mumbonera two tugira byo bakambira ati nta ntambo nimwe twashize ngaho tutabanje kubaza umuntu wo muri ico gihugu kugira ngo atwemerere ko tutagize amakosa tkuvuga ati muri no myaka ishika kuri 15 yababa 15 umugwi ndankanga Ntatana zibayeho wamamaye mu ndirimbo nyinshi hari nizo bifashisha amasamiza atandukanye mu biganiro byo gunwanisha kutavugana n'isoko ry'amazimwe ntunyime umurindi mwazananye kijya gihe ni naho mubona mugeze kuri no mwaka mwo kwiha amanota angana gute kwiha amanota bavuga ngo ntango babigorana ariko urashobora ati mu ihangiro twihaye turabona yuko hari amahangira mwamwe twashitse ko nayandi do that umuntu canke nishira hamwe iyo rivutse
riravuka hama kandi rirahura n'ibibazo natwe sinovuga ngo kuva tuvutse ngo twagumye tugenda tuduga oya hagati na hagati twaragira ibibazo tukamera nk'abaguye tukavyuka cyo kimwe nk'umuntu wese ariko intatana ahantu zagira inguvu mu ntango zarakoze cyane gose ku buryo twamenyekanye mu mwanya mutoya cyane tuca dusohora n'indirimbo zirakundwa n'abantu dusohora indirimbo zikoreshwa mu manza canke mu bintu mu biganiro nk'ijya ukutavugana yoyo kunwanisha igira akoreshwa cyane hari nabibaza yuko ari n'iz'amasamirize harimo n'abakoze bibaza ko ari ibiganiro nagiye kubimenya ko ari intatana nanje ndagiye kwirondeza iyo ndirimbo yitwa musanzwe yitwa vugana vugana iyo ndirimbo twayikoze ndibuka twayikoze mu gihe hariko haraba ibiganiro vy'Arusha 2000 na kangahe ego kuko ndibuka n'igihe baza kuganira muri Source du Nil baraduhamagaye kwa Agrementa iyo ndirimbo turayiririmba turabona ko iri kirafasha abantu bariko barayaga kuva ubwo niho ni n'amasamirizi yaciye atangura kuyikora ko ahubwo ikibazo bazati mbega ivyo mwakoze vy'abamariye iki mu bicanye n'uburyo ahubwo ico mwavyungutsemo kuko abantu mukora ibiganiro vya culture murakwiye kuza murashiramo iki aspect economique kuko umengo tubikora umengo hari abantu baduha amafaranga ngo tubikore nta gihugu giduha amafaranga murakwiye ahubwo kudufasha kugira ngo ivyo dukora biduha amafaranga kuko tuzava tubiheba oya ntimubihebe kuko kugumba mukora ibintu nta na kimwe mu bironka ko n'abajournaliste bumva umengo nta mahera two bironkamo kuko ico kibazo ntibigera bakitubaza mbega kuko ari nk'umuririmbyi wundi arakora indirimbo avuga ati yaramwinjirije amafaranga mugabo twe twarakoze ibikorwa kumburi yo tubagajije uburyo mwakoresheje ibyo bikorwa mu buzana nahi nta bafatanya bikorwa mu mufise aho tuba kumva imbizi ama club culturel sino yavugira mugabo tuba tuzinanye twese nukuri nibo bimenye ibintu byose nta ma sponsor baronka nivyo bikorwa dukora biguma bifasha amaradiyo biguma bifasha imanza biguma bifasha ibintu bitandukanye nta kintu nakimwe tubikuramo mugabo ivyo biva ko droit d'auteur mu Burundi itaraja mu ngiro ariko none byo byapfiriye ko 2009 mu ntango mwavuze ko byagenda neza kandi ari himbuka zitari bwanasamira cyane ngo nyene ibikorwa byanyu bimenyekanishe cyane ubu rero ubu niho hari hageze ahubwo ko muduga gose mugatera intambwe byo byapfiriye he hoba habaye ibibazo nyabaki n'ivyo ntamba bimwahuye nazo kugire uyu munsi muvumega harimo akantu gahaze kuruta igihe mwatangura sinovuga ngo hoba hariho ahubwo hagati na hagati nkuko nabivuze umuntu aragenda akagwa mugabo uyu munsi aho tugeze novuga nko kuva nko mu 2020 twarakoze ibintu bihanitse cyane novuga ko byo biruta n'ibyo twoba twarakoze mu ntango uko niho habaye ibyo bintu byo gutangura gukora ama concert y'indirimbo zo muri East Africa gukora izindi ndirimbo zitandukanye nizo twarakoze ibikorwa byinshi ahubwo hageze aho twiyumvira ndone ko bita turiha ariko byose byononekara muri droit d'auteur uko droit d'auteur itahari nta muririmbyi w'Uburundi azopfa ateye imbere ico kibazo mpora nibaza ndi mu manza ukazubona nimbara bigemeye ko baratamba bako batamba indirimbo yundi mu ndankaranga bagiye kutamba kugira ngo bace ingero nimbara ko baravyina bako bavyina mu manza indirimbo yundi mu ndankaranga bagiye kuvyina kugira bace ingero mu gihe droit d'auteur idahari mwebwe bwanyu ntimwugira nkishira hamwe ribahuza hama mukavuga nti mu gihe wagiye guca agafaranga ukabona yuko hari ibintu hari bikorwa runaka uzokoresha by'iwacu natwe twinjize gutya bon mu bijanye na droit d'auteur biragoye nk'iyo ka uvuze umuntu agiye gutamba n'indirimbo nyinshi zindi migwi baba bifashishije yego umuntu agiye gutamba indirimbo yawe mu rubanza nta na kintu ashobora kugurira
muri birarekuwe ko umuntu ashobora kuririmba indirimbo yawe akayisubiramo mu manza ntashaka kuriha kuko mu rubanza bayita muri cadre familiale nta twadoteri bakorako ariko mwebwe nk'aya mwizi ndirimbo muba muvuza nimwe mari mukwiye guturira cyane go kumbure tuba turi muri cadre ya promotion oya ivyo nivyo abantu baca bavuga mugabo ndi nta radio yo bahita vuza indirimbo aya kandi sa amafaranga menshi muri none urisha 5,000 ku kwezi mugabo ahagiye aza kuba menshi kuko avuye ahantu henshi mugabo 5,000 iradio n'amafaranga menshi mugabo mwe nimuzobikora obedea itabibumvishije itabibabwiye mege nimushavuga ngo turashiriye amafaranga ngo club ntatana ngo turavuga indirimbo oya ntibishise uko bigenda mwe muyacisha muri obedea hama obedea nayo ikayacira muri club ntatana umba obedea haracari agahatsi Eitimana sisi ni kizazi kipya twebwe turuvya chama badiliko turi urunganwe rushasha guhinduka yego kumbure harakantu nabonye ndiko ndaraba irabereye ijisho nibanyaragase yandika Afrika bayinatana kumbure baryohera ijisho n'ugutwe nabonye kimwe mu gishushanyo c'umugabane wa Afrika kigira kigwe abantu benshi bagenda bagisanganira kugira ngo bakivyure n'ubwahe butumwa mwashatse gutanga harya ubutumwa buri muri iyo sanamu murabona ibihe tugezemo Afrika twavuga yuko imeze nk'iyaguye yaraguye mugabo hariho abantu bariko baragerageza kuyivyura niyo shushanyo twashatse kwerekana ubu no munsi Afrika imerewe gute mbega rero ubu naho dushaka ko yomera gute yego turazi yuko imigwi ndankaranga myinshi barayikora ko mu manza zigiye zitandukanye bivanye na mikoro murumva yuko mushaka kuzana abantu mubakuye mu ntara hagati kugira ngo bigishe bamwe mu gwaruka mu sanzu mufise mu ndankaranga intatana abantu iyo babikoze ko murabona ko babaha agaciro mukwiriye canke haracari agahaze kwa kundi nyene abantu babona kumengo akaranga ni ibintu nyene vyanciyaho batoha agaciro ibikorwa mvabwenge vyabo uno munsi novuga ko abantu ahubwo baha agaciro ivyo bintu dukora ari abantu bategura amamanza ari imanza z'ubukwe canke z'ubugeni abo bantu urabona yuko baduha ikibanza dukwiriye bakumva ko mu rubanza rwabo rutogenda neza tutarimo baratwitura cyane nukuri noshimira abantu imiryango niyo numva noshimira abarundi yoyo yumva ko akaranga gafise agaciro gakomeye mu byo bakora mu gihugu cacu abo bantu baraduha agaciro kandi turabikenguruka ni naho yo hataba izo manza ni imigwi namwe barazimanganye ibarezimanganye kuko nubwo buryo bukeya turonka bwo gukora ivyo bintu tubikura muri izo manza aho nka cantera akamo leta itubuza yashizeho itegeko ry'uko ingoma zitovuga atari uko umuntu azisabye ngo atanze amafaranga nayo akara amafaranga menshi bigoye ko umuntu ategura urubanza yoriha ayo mafaranga akongera akariha n'amafaranga club ko iryo tegeko yo kandi twama twabisabye kenshi ko yorikuraho kugira ngo umutimbo nawe abeho abeshejeho n'ingoma arongera ko yo dusubiye inyuma gato mu 2016 mwashoboye kuja mu gihugu c'Ubushinwa aho intatana zizewe zikagenda mu gihugu c'Ubushinwa mbega ni ibihe bihugu bindi mwamaze kwizerwa mukaja nkuko tubona andi maclub agenda mbega uyu munsi biriko mutegura iki namwe kugire muze muri zegwa muja mu bihugu bigiye bitandukanye guserukira igihugu cacu c'u Burundi urakoze intatana ziramaze kuja mu bihugu byinshi reka mere muri ico gihugu c'Ubushinwa nyene uvuze ntitwagiye muri 2016 honyene twaragiyeyo incuro zibiri muri 2012 mengo na 2013 tumaze kujayo gatatu mu Bushinwa muri festival kandi aho se tugiyeyo twaronka ikibanza ca mbere twaragiye kandi mu bihugu vya Afrika mu Rwanda ni kenshi twaragiye mu Uganda twaragiye muri Kenya twaragiye muri Ethiopia twari tugiye mu bintu vya francophonie ico gihe twaragiye kandi no mu Faransa igihe ingoma zariko zirandikwa muri patrimoine mondial nitwe umukuru wacu watowe uragenda mu Faransa ujanye n'aba umugwi w'ingoma
hamwe n'abigeme batamba gushigikira iryo yandikwa mu Faransa hari mu 2014 kumbure ikibazo c'amatsiko ncameza nkabaza haba ku ruhande rw'umwindankaranga canke ku batimbo bo mu windankaranga inatana umubano hagati yanyu n'indi migwi ndankaranga wifashe gute? Je no vuga umubano w'umugwi nagakaranga inatana n'indi migwi yuko wifashe neza turasangira jewe nk'umurongozi n'abandi barongozi bindi migwi turayaga kandi twamba tuvuga ibibazo biduhanze kugira ngo turabe ko twotera imbere hari abibaza ko hari ingorane hagati y'imigwi ndagakaranga ariko nta ni bya bindi usanga iyo abantu bakora ikintu kimwe hariho iyo competition kandi nishobora mu bafana mwakunze cyane nishobora no kubura guko umugose uvuga ati fokosora ururimbo gwiza kugira ngo umsugira mu gwihundi bosuku ego ako katimo karajamo mugabo si ya competition si nzigo beshi babishira mu ngo barankana ngo bakundana oya turakundana mugabo ntiwocureka gukora ngo reka ndamurekere ngo jewe sinkore twese turakora urumva umwakoze undi agakora ateza kugaragara iyo competition babaho nko mu gihe club akarorero nk'amagaba yatumiwe nk'ahantu habiri carimwe yoba bishikanayo ikavuga iti reka tubahe indi club canke turi indi club inatana hogiye muri kwa gushikirana nyene bakabaha ikiraka kumbura ivyo bintu birashika kenshi aho umukiriya ashobora gutelefona akubwira ati itariki 5 z'ukwindwi twashaka muzoze kudutambira ukavuga ati twaramaze gufatwa ntidushaka gufata ikindi kintu urashaka kundangira ukacumubwira ati ndashaka kurangira iyindi club ucutanga nimero za club amagaba canke za club abagumya banga canke ihunja ivyo byose nucuvuga ngo bisivye oya ngo bisivye ngo ntagire ufata ngo kwera utarose twebwe oya ivyo bintu kabisa navyo dukora kumburi tumara kubaje ikibazo c'imibano mwiza kuko dutembera mu mamigwi ndankanga myinshi gitandukanye nafatiye ku kijanye n'abatimbo ko ntibagwiriye cane mu Burundi ubona ko hari benshi bavyitaho waza wumva imigwi imwe n'iyindi ivuga iti ngo twaribwe abakinyi cyane cyane ndavuga kuri imigwi iri kiraruka bushasha kuko intatana nizakeye sanga rimwe abakinyi bari bafatiye runini intatana bandi baca bahinda bakaja handi usanga kiraniga nubwo batabishira habona nico gituma baravyidoga bamwe n'abandi nagiye barabagura ntibabagura ugushika ubu mu maclub culturel nta mategeko afata umuntu ngo wewe nguguma ngaha ngo ufise contrat yo gushika yankaye no kuvuga ariho no bwa ico no kwita mobilité yabo artiste umu artiste avuze ati jewe numva ashaka kwigira muri club abahizi nshaka kwigira muri club ihunja mu isando nushaka kumufata aragenda gusa urumva ntuza kuryoherwa mugabo nta tegeko na rimwe nta burenganzira namwe bwo ufise bwo kwanyira umu artiste kuja handi hano yifuza ivyo nuko biri gushika no musi niko mwabishatse canke harabuze niko bisanzwe nta tegeko riri nta mategeko ahari nta kontra ushaka gusinyisha kuko ntushaka gusinyisha kontra umuntu utabwa ngo uramuhema kwete avuga ati je nabonye hari ariho harakarusha sagenda ni nko mu migwi y'imipira aho naho harimo amategeko gatoya mugo naho nyene nushaka kuvuza umujwero wa football kugenda baca bagiye tumanyire two gusema mu entraînement mugi imigwi barabagura imigwi y'imipira babagurira yakivuze neza ati abonye harakarusha gusumba handi ni haca yirukira mu nkundire tuje hakujya gatoya y'indirimbo Afrika hano mu kiganiro karanga ku Burundi hari indirimbo ikunzwe cyane iwanyu yaheze novuga igihe gituma yisohoye kiringo c'umwaka umwe n'amezi zigira ngo gwi mudukundire ni benshi bako bazwumviriza nubwo kubere mu gice c'akabici kiganiro ntibakunda kwakura ariko mudukundire nubwo yabutumwa twashatse gutanga muri zigira ngo gwi ntitushatse kwinjiramo cyane ariko dushaka tugende
tugigoye ku rumwe rumarazibiri ego aho urakoze cyane kumbaza ico kibazo kuko numereye kuri je ndayikunda cyane no kuri N'abakunzi ifise n'umudiho mwiza n'abakunzi bakaranga barayikunda cyane baba ariko barayidusaba buri munsi igituma avuze ko ukunze kumbaza ico kibazo iyo ndirimbo irayobeye cyane kuko n'abantu benshi bayumviriza ntibamenye ibiri ko biravugwamo ni cyumuga wo kwegeka uvombi hariho nabo bazatizigira ngo bari kwavuga iki ahubwira ngo inka inzuki ubutuma umuntu atana turakunda kuririmba ibintu bitandukanye hariho n'indi ndirimbo twaririmbye iswa ubunyabungo yitwa Gwangoma gumugina ego nivyo semunurindera iyo nzira ijya ni Gwangoma gumugina Gwango kundurare twigire gushengera ukaruha mushire ku maceri tugashika bakingura amarembo tutagabuwe nikera turagabana Gwangoma gumu nindirimbo iyo onye ncamenye esigoro yayo no musinyine twarativyina tutazi Gwangoma gumigira nayo nyine tugirwa ko izo ndirimbo zibi Gwangoma ni yinswa ego niyo gukomanga ubunyabungo ukaruha ndagushire amaceri ko tuzarya umwami bamushirako iswa nayo wariza zishira ku maceri urumva ubutuvuga duti naho nkukomanga nukuri kose sinkujya naho nkukomanga nukuri kose umva uburi kurabuhenda henda uti ingo sindakujya ingo twigire gushengera ni waruhanda gushira ku maceri urumva shiko baraza gukingura amare bakingura amare tutagabuwe naho nikera turagabana tutagabuwe nikera turagabana tutagabuwe nikera turagabana nukuvuga tudapfuye turakira duhera kuri zigira ngogwi rero nayo ni indirimbo twakoze ku nzuki ni indirimbo igoye gutahura kuko n'abamambere biwacu no gushika ubu turacaye basigurira ko harimo amajambo agoye nk'ijya hofre ivuga ngo semunuri aho nyene bavuga simunturinde urabona bariko baragira baratora ubuki baracana kugira ngo haze umwotsi kugira ngo inzuki zihave canke nizibage urya mwotsi rero ubonye canda kugira nti simunturinde muraza kumaze kumva ahantu bita ijoro rya munturinde ijoro rya munturinde ni hahandi hataba habona hamwe naho duhura tuzina ndabwaza ati urinde umva rero ni ubonye ujya mwotsi canda kugira ati ntiwibaze ngo ni muri rya joro si muri rya joro rya munturinde simunturinde si muri rya joro rya munturinde heraba nifumba ifumba nayo nujya mwotsi simunturinde heraba nifumba doko si mwijoro nifumba gusa ntibaze kubita mu rushugwe ari kugenda ugaruka inzuki mu kudaha zigenda mu rushugwe zikadaha zikagaruka gukora ubuki kubita mu rushugwe ari kugenda ugaruka hari agakunga kabaya kabarara agakunga sinzi nakano kameze nk'akarende canke dufate nk'ako bariko baravuga ngaho akabarara rero nikajya kaba kamenetseko niko kabarara akabarara ati sinkagakunga kabaya kabara hari hagakunga kabaya kabarara nta kindi shaka ntabaza agashashara ntabaza agace gatoya kubuki donc sisabye bwishi shirira kuri aka kantu gusa kamenetse urumva zose ni nko kuresha inzuki ye aho rero hariyo nibikorwa bera mu ntuzenya uyivuze sinzi ko uyivuza reka ndayivuze rero aho ngaho ati zisanganiye abatabizi ngo navyimbiwe isigura iki diyo zamuri zarakuriye abatabizi bibaza ngo navyimbiwe kumbe no kusanganira kumbe ubonye nk'umuvyeyi ushika umugwa mu nda umva ko ari muri bwa rugendo rwo kuresha inzuki wasanganira zaramponje ntiburiga twaje buramote mba zaramponjeje ubwo buki ntiburiga twabura buramota ni urumva hariho rero nka couple ya kabiri kivuga ibintu bibera mu hariya indani mu nzuki haba hari umwami w'inzuki umwami w'inzuki zose zikwiye n'umwami kazi
n'umwamikazi urakoze umwamikazi mu nzuki habaye umwamikazi habaye kandi inzuki zose ari abantu bazi kuvyihweza baravuga ko habera y'ibikogwa nka bijya vy'ibwami yego kibazo cyamatsiko cameza nkagira iyo myandikire mwebwe nyene mu mugunda ntatana harimo abashoboye kwandika iyo kuko urumva bandika ibintu bikomeye cyane bwa mbere biyumviriye ku iswa ubundi biyumviriye ku nzuki ubundi biyumviriye kunwanisha abarundi ubundi biyumviriye kuri Afrika urumva ko harimo abantu ngira banonosi kwandika ikirundi turafise kabisa intatana twaragize imana turaronka abantu bandika indirimbo nk'iyo ndirimbo zigira ngo gwi yanditswe n'umuntu atatanguje intatana umuntu yaje ari mushasha mugabo afite ikirundi gikomeye cyane ubu nyine yaririmbye yasuye yaririmbye wayanditse so yaririmbye uwo yaranditse hama uwundi araririmba uwo muntu rero yandika afite ikirundi niyo ndirimbo jewe yayisiguriye nk'imyaka nk'ibiri ntarayitahura mbe none ko nkaho mwagize kubijanye no kwegeka inzuki mbega mwamwegereye uriya mwegetsi abasha kubabwira amabanga y'indani uriya muvumbi ashobora kubabwira ibintu vy'indani byose byo mu buki muramuriha bigenda gute bibabwira abamenera amabanga ku buntu canke bimeze gute aho mwabonye naho twakoreye clip twagiye hari bubanza ahantu basanze begeka niyo n'inzuki zaraturi ico zarabasanganiye rero turabegera bakatubwira ingene bigenda aho twari kabisa aho begeka niyo twayikoreye ni icyahe kintu mukoresha kugira ngo indirimbo zose muzanye zigira uburyohe hari havuye zigira ngo gwe nizere ko Afrika ari isubiriye zigira ngo gwe ije ikurikira ariko uburyohe mukaguma mufise bwa bundi nyene n'ijyahe banga mukoresha twege ibanga novuga dukoresha ni kugira ibi kirundi kime umuntu yumva indirimba agashaka kumenya ivyo ari byo icyo niryo banga rya mbere twandika ca kirundi atari ca kindi umuntu wese acatahura hamwe umuntu yumviriza avuga ati kambanze kuja kubaza reka mbazi aho rero niho hacava abantu ko baca bayikunda hama ikindi twagira ama image ya akwega umuntu imidiho kuko twege umudiho tugira uwo mudiho nyene no muri studio bariko baravuza umuproducteur ntitumwemera ko avuze uko avyumva turamubwira ati indirimbo yo muyebe ivuga gutya ako kantu uriko urashiramo nta karimo gakuremo tukagumana rero iyo originalite y'indirimbo ubu inyuma ya Afrika tuzosohora iyindi ndirimbo yo kubandwa ndayinyote kuko ikintu kijanye no kubandwa ni kimwe mu barundi bafata kumengo n'ubupfumu kuja kuraguza ako bakibagiwe ko gusenga natwe muri iyo ndirimbo tuvuga ivyo nyene uvuze kubandwa so kuraguza kubandwa benshi kubera haje bavukiye mu mizo y'amasengero y'amadini atandukanye babifata nko kuraguza kumbure babikeneye twicare tutegereje abarundi bayamaze neza ati akaryoshe nigahora mwitama umengo twora turayaga kuko muri abantu mufite ikirundi cimbitse murakoze cyane ariko aragaragara batashaka kubabaza kubijanye n'imyambarire mwambara muri izo ndirimbo zawe mbeko hariho imyambaro ya kera yo bikiborohera kuronka canke n'ubu baracayikora twe turagira ubushakashatsi mwabonye nko muri Afrika yuko bari bambaye impuzu z'igiti bajya batimbo turagerageza ku biracahari mu gihugu hagati ugiyeyo byose ibijya bintu byose bya kera urabibona nk'ubu ugiye nk'iby'inyambaro nk'izo mpuzu z'igiti ugiye nko mu gishora urazironka yego n'ubwo buyonga tubukora mu cibitoki ubwo buyonga tubukora mu cibitoki n'imihivu ubwo buyonga reka n'ivyatsi batera mugabo navyo biriko birashira atagize igikorwa ni nk'ibiti by'ingoma n'ibintu by'akaranga ku Burundi umuvugangoma canke umurama tutabigarukiye biriko birahona ariko nanje rero narifise akantu kamwe nongera ko n'agasuni karugi mugirwa mu ntumbero murabona ivyo dutamba tubikura ruguru
turagenda ruguru tukabikurayo tukashika muri club intatana tukabihinyanyura tukashiramo choreography tukashiramo decor nziza ariko ntitwibuke iyo twabikuye nabo ko boba bakeneye ubufasha bw'iwacu muri iyo ntumbero rero two turategura ibiteramo ruguru dutegura n'ivyigwa tuzokorera mu ntara ya Gitega dushaka gutangurira mu ntara ya Gitega itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu tuzojayo twigishe abanyakaranga b'Igitega natwe tubasubirize mu ndumane kuko niyo tubikura tubigishe ibijya tubahe experience y'ingene dukora hama tubigishe n'ingene imigwi ndagakaranga ishobora gutwagwa igatera imbere mu nyuma tuzatujayo dukore ibiteramo aho sini mu ntumbero novuga yo gushima ibyo dukurayo natwe ni kuko imigwi ndagakaranga y'Igitega canke ya ruguru urabona yuko ikiri hasi cyane nitwiyumvire ko yoba nayo ikeneye ubufasha bw'iwacu murakoze cyane tubashimira tubakingurukira kuba mwitavye ubutumire bwacu murakoze cyane ejo ni maduhamagara tuzobita murakoze cyane mudutangiye intasho ku banyamugwi asha bose bakora bumvirizana n'ababwiye murakoze cyane Irebe FM